Haleluya. Abari hanze turamukanye. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana itugiriye neza ubugira kandi kongera gukorana mu ngoro yayo. Imana ishimwe cyane. Numva kandi nshimiye Imana inyemereye kongera ngo dusangire ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Kandi ko ari Imana urazi muri iyi si kuba dufise Imana dushira ku ibyizigiro byacu, duhamagara tugahanga amaso, hanyuma kandi nitwe turiko duhanga amaso ikibazano, mugo tukaba duhanga amaso yaremye ijuru n'isi, kandi ifise amatwi kumva, iyo ufise amaso ikabona, kandi tukabona n'ivyigenda ikora. Haleluya. Turahiriwe. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu mutima wanje, mvise twosangira. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rivuga ngo umutahe wawe uri kuwushira hehe? Umutahe wawe uriko uwushira hehe? Haleluya. Vuze ngo uri kuwushira hehe, ushobora kuba ari ahantu canke mu bintu uri kuwushiramo. Ngo ni iki uri kuwushiramo umutahe wawe? Yesu ashimwe cyane. Turi mu gihugu cyacu ibijyanye no gukora, aho leta iturongoye uyu munsi ivuga ngo umunwa wose uronka ibyo kurya n'umufuko wose uronka amafaranga. Ni ukuvuga ngo ihimiriza ko abantu bakora, basohora amaboko, icyo umuntu afise akibyaza umusaruro, hanyuma tukarindira ko Imana ihezagira, kandi nk'uko twariko turasenga. Imana ishimwe. Haleluya. Mugabo twoshobora gusengera imvura ku bateye imbuto, mugabo nimba imbuto yawe warayiriye, wowe iyo mvura naho yogwa ntakizokumarira. Sibyo? None bisaba yuko uba warasohoye imbuto ugatera, hanyuma tugasengera imvura, niyagwa wowe uzoca wimbura. Ndafise iki kibazo rero, ndakubaza ngo umutahe wawe uri kuwushira hehe? Harimo kandi muri iki kibazo harimo utubazo tubiri dutoyi. Bega umutahe ni iki? Mutahe ni ikintu cyose ufise, ni ikintu cyose ufise iyo ugifashe ukagikoresha, ukakirekura, ukagisohora, ukagikoresha kugira ngo kizokubyarire iyindi nyungu. Iyo ufise ibiharage hanyuma ukabitera, ivyo biharage ubu biteye kugira ngo bizokwimbuke. Turi kumwe? Nimba uteye ikiro ukavuga uti ndizeye ko nzoronka ibiro 10 canke 20, uwo ni umutahe. Mugabo ubu ufise bya biharage hanyuma akabifungura, nawe nyene n'umutahe, mugabo inyungu ziza ziboneka zitandukanye. Turi kumwe neza? Agakuru kamwe, umunyeshuri yiga muri kaminuza, hanyuma yiyumvira kugira umugambi. Uwo mugambi awugize, aragenda ku Musaga yugurura yo restaurant.
hanyuma iyo restaurant ayuguruye. Mugabo rero yari umuntu vraiment afite amagara meza, hanyuma akagira n'akayabaga. Uwo mutahe rero aragenda rugurura restaurant, arashirayo abakozi, hanyuma ashitse yashashika abwira abakozi ati banza muzane twumvirize yuko mwatetse neza. Kandi yari afite isahani yiwe nyene itari ntoyi, bagaca bamwuzuriza, hanyuma agaca afungura, agaca avuga ati ni sawa. Akaba bigira iminsi yose. Nabo abakozi biwe nabo nyene niko baca bagira iki? Baca bagira. Hanyuma ukwezi kugiye guhera, araza kugira ngo arabe, akontrole, arabe ingene yungutse. Hanyuma asanga amafaranga nta nyungu afise. Arabaza ati bakoze iki none biki? Cyagenze gute kugira ngo dukore ukwezi kose hanyuma tukaba tutungutse n'ibindi? Umukozi mukuru ati data muto yavuye, reka kubesha nitwungutse gute? None umutahe twatanguje nguyu, raba ayo dufise, none yuko tutungutse. Umukozi ati jewe nibaza yuko ukwiye kuraba neza inyungu, kubera ko raba ingene usigaye usa, raba natwe ingene dusigaye dusa. None wovuga gute ngo ntitungutse? Twarungutse da, erega inyungu niyi nyene nuko dusigaye dusa. Urumva umutahe wiwe aho wari wagize iki? Aho wari wagiye. Inyungu rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ubiba mu mubiri azokwimbura iby'umubiri nyene, ubiba nawe mu by'impemu azokwimbura iby'impemu. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kibazo rero niki kivuga ngo mbega urafise umutahe? Kuko hariho iyo bavuze ni tanga umutahe wawe, kora, uvuga ati je nta mutahe nigirira da. Mugabo nagenda kubwire ngo kuburiho uwo n'umutahe. Haleluya. Ubuzima ufise n'umutahe, kandi ubwo buzima niwo bukoresha neza buzokubyarira inyungu nziza, niwo bukoresha nabi naho buzokubyarira inyungu mbi. Umwanya ufise n'umutahe, kandi uwo mutahe niwo ukoresha neza uzokubyarira inyungu nziza, niwo ukoresha nabi naho uzokubyarira inyungu mbi. Ibyo ufise n'umutahe uko bingana kose, ibyo ufise uko bingana kose n'umutahe, niwo bikoresha neza bizokubyarira inyungu nziza, niwo bikoresha nabi bizokubyarira inyungu mbi. Umuryango ufise cyangwa abagenzi ufise n'umutahe, niwo bikoresha neza bizokubyarira inyungu nziza, niwo bikoresha neza bizokubyarira inyungu mbi. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Ingabire ufise, ibyo ushobora n'umutahe, kandi niwo bikoresha neza bizokubyarira inyungu nziza, niwo bikoresha nabi bizokubyarira inyungu mbi. Ariko icyo bikora cyose uri kurakora, nimba unaryamye nicyo nyene uri kurakora, uri kurakora kandi uzokwimbura ingonera, niyo nyungu uzoburose. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 25. Haleluya. Yewe muntu uvuga ngo nta mutahe ufise, nukuri utawufise. Nimba uri hano ndiko mbwira abari hano, kumbure n'abazonyumviriza bose, nimba ukiri kuranyumva ukaba unyumva,
urafise umutahe, raba neza gusa ingene uwukoresha. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Matayo mu gice cya 25 turahera ku murongo w'14 dushika kwa 28. Umugani w'ababikijwe itaranto. Haleluya. Ndasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo bizoba nk'ivy'umuntu agira agende abasigarana ibyo atunze. Umwe amuha itaranto 5, ubundi 2, ubundi 1, uko umuntu wese ashobora. Ako kantu gaca ku murongo, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazicuruza, yungukamwo izindi taranto 5. N'uwa 2 abigenza atyo, yungukamwo izindi 2. Ariko uwahawe 1 arigira, yimba mu kuzimu, ahisha amahera ya shebuja. Haheze igihe kirekire, shebuja w'abo bantu aragaruka, asuzuma ibyo yabasigaranye. Uwari yahawe itaranto 5 araza, azana itaranto zindi 5 ati, mugenzi, wari wasigaranye itaranto 5, ehe nungutsemwo izindi itaranto 5. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Haza uwari yahawe itaranto 2 ati, mugenzi, wari wasigaranye itaranto 2, ehe nungutsemwo izindi itaranto 2. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uwahawe itaranto 1 ati, mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare, wimbura ibyo utarimye, ukumakuma ibyo utasanzaje. Ndatinya, ndagenda ndahisha itaranto yawe mu kuzimu, ehe ngibi byawe. Shebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubiwe, wakinebwewe, wari uzi ko nimbura ibyo ntarimye, nkumakuma ibyo ntasanzaje. Nuko ni mu mwake itaranto, muyihe uwufise itaranto 10. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice cyaho 19 aravuga nyine kuri uyu mugani, havuga ngo abahawe imina. Maze ku murongo wa 13 havuga ngo ahejeje kubaha izo mina, ahandi byavuga neza yuko yababwiye ngo bagende bazicuruze, nubwo baciye bagenda barazicuruza. Haleluya. Mugabo mu butumwa bwiza bwa Luka hoho harabivuga neza ngo uyo muntu yaciye babwira ngo genda muzicuruze. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Hano ngo umwe wese yahawe itaranto, umwe wese yahawe umutahe. Izi taranto reka uyu munsi tuvuge mu buryo bw'umutahe. Uyu munsi ni igihe cyaho entrepreneuria igezweho. Reka ndabivuga rero muri iyi mvugo tumenyereye. Umwe wese yari yahawe umutahe, kandi ngo ahabwe umutahe bivanye n'ubushobozi bwiwe. Nagenda kubwire ngo muntu uri hano wakijijwe warahawe umutahe. Muntu uri hano wakijijwe warahawe umutahe kuva umunsi uvuka ubwa kabiri, kuva umunsi wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya. Uwo mutahe ubwa mbere, icyambere na mbere, wari usanzwe ufise umutahe w'ubuzima, umwanya, itaranto ufise, ingabire ufise, ibyo ushobora gukora. Mugabo hejuru y'ibyo wahawe mpemu yera kukurongora kugira ngo ubikoreshe neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero nagenda kubwire ngo uwaguhamagaye, uwaguhaye agakiza,
uwaje mu bugingo bwawe, iwo mutahe yaguhaye arafise icyo akwiteze ko, wanka wemera, ubyemera utabyemera, ubimenya utabimenya, ubishyira ku mutima utabishyira ku mutima. Nagenda kubwire ngo hari umunsi urindiriwe ko uzobazwa ngo mbega umutahe naguhaye inyungu yawo iri hehe? Yesu ashimwe cyane rwose. Nagira ndakumenyeshe ngo nimba yaba adafise icyo akwitezeko, iyaba adafise icyo akurindiriyeko, iyaba adafise inyungu akwitezeko, umunsi ukitwa wari guca wigira, wari guca wipfira, kandi byari kuba byoroshye. Yewe burya umuntu ayakiriye umwami Yesu hanyuma agihezanyira kuvuga ngo ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza, ndihanye ibyaha byanje byose, imwami bigaca bigarukira, agaca yiplanta uyo vraiment ni straight, agenda mu ijuru. Mugabo aba yokowe gusa, turi kumwe. Mugabo we ijuru ararija. Nimba barongewe n'isaha imwe, nimba barongewe rero n'iminsi myinshi nk'uku kwanje, nimba wari ufise n'ibintu n'iki Imana yaguhaye, nimba hari n'abantu Imana yagushize imbere, nagenda kubwire ngo uwo n'umutahe Imana yaguhaye, kandi uwo mutahe Imana irafise izokubaza. Haleluya. Imana izokubaza, Imana izokubaza icyo wari ushoboye gukora mugabo ntiwagikora. Haleluya. Imana twese ngo yaduhaye, aba bantu ngo yabahaye itaranu, umwe zitanu, ubundi zibiri, ubundi imwe. Birerekana neza ingene twese ntidushobora gukora bimwe, twese ntidushobora no gukora ibingana nibyo. Mugabo umwe wese arafise icyo Imana imurindiriyeho. Hari uzobazwa byinshi kuko yari yahawe itarano nyinshi, hari n'uzobazwa bike kuko yahawe itarano nke. Mugabo icyo numva nemezwa ni kimwe, nuko atanumwe adafise icyo azobazwa. Yesu ashimwe cyane rwose. Nagira ngo turabe mbega nimba ufise umutahe. Turiko tuvugana n'abakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Naho entrepreneuria mbona ndavyigisha, mugabo ubu sibyo ndiko ndavuga. Uyu mutahe ndiko ndavuga ni mwave mwumva umutahe wo kuja kudandaza cyangwa kuja gukora ibikindi. Oya, ndiko ndavuga umutahe w'ubwami bw'Imana, umutahe w'abakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Nagenda kubwira ngo turi muri entreprise y'Imana, turi muri business y'Imana, turi mu gikorwa cy'Imana, nicyo turiko turavugamo. Muri domaine de définition y'abakijijwe, muri domaine de définition y'ubwami bw'Imana niho ndiko ndavugira. Nagenda kubwira rero ngo uwo mutahe ndiko ndavuga ni umutahe w'imwemu, hanyuma uzugafatikanya n'ubuzima bwawe bwa minsi yose, biheza byose bikaja hamwe kugira ngo bikorere Imana muri iki gihe Imana ikiguhaye. Haleluya. Ikintu kimwe natahuye nuko Imana nimba yampaye kuba hano uyu munsi Ngozi, nimba Imana yampaye kuba hano uyu munsi Ngozi, Imana ikamba ijya pikipiki mpora ngenderamo, Imana ikamba ubwenge bw'ibyo ushobora kumenya, Imana ikamba abantu dushobora guhura nabo. Naratahuye neza ko n'umutahe, kandi uwo mutahe nzowubazwa ntawukoresha icyo Imana igomba ko hari Ngozi. Hanyuma kandi igihe cyanjye nicyahera uzoza mwana ndababwira ati bayi misiyo yanjye yagize iki, yaheze hani Ngozi. Haleluya. Haleluya. Ikintu hariho rero ibintu bitatu ukwiye kwitwararika no gusuzuma kugira ngo bikunde umutahe wawe uwukoreshe neza. Icyambere,
nuko ubanza kumenya mbega umutahe ufise n'uwuhe. Nakubwiye umutahe urawufise, mugabo jewe sishobora kukubwira ngo ufise umutahe. Mugabo icyo nzi nuko wewe namwe muyera wakiriye, nimba waramwakiriye, nimba warakiriye Yesu, niho ndiko ndavuga. Kuko abo bandi iyi domaine de definition turimo nibaraba, nuko babanza kwakira Yesu mu buzima bwabo kugira ngo ibyo bakora byose nabo babikoreshe nk'umutahe. Haleluya. Mugabo nimba warakiriye Yesu urafise umutahe, kandi uwo mutahe nayi mpemu yera ari muri wewe, uwo mutahe murawuzi na nyimwe. Uwo mutahe murawuzi na nyimwe, nico agomba kugukoresha. Ndabizi neza yuko arakikubwira, ushobora kukica amatwi, ushobora kutabyumviriza, ushobora kubyirengagiza, ushobora kwanga gushyira umutima kumbure ku mitwaro yawe gusa ukama. Urabizi hariho abantu bimugora kumva ijwi ry'Imana riri murongora, noneho kubera ko umutima wiwe wuzuyemo ukwiraba gusa, wuzuyemo romwa. Abantu bizere ndibanze ndabizi ko mutamuntahura, buzuyemo jewe, akaguma abona ari jewe, akumva ari jewe gusa, byose akumva, hanyuma akaguma abona ibyo akenye, akaguma abona ibyo abutse, akama ari ndagowe, akama ari kararira. Mugabo nagenda kubwire ngo niwakomeza kwiraba wewe wenyene ntuzokwigira wihaza, ikinogo kizokwama kihari. Yesu ashimwe cyane. Ariko nagenda kubwire ngo raramura amaso urabiye guhamagara, kuko nagenda kubwire ngo hamwe nuko wewe Imana irakeneye wewe, mugabo kandi irakeneye n'abari autour de toi, n'abakukikuje nabo nyine irabakeneye. Ingorane y'ukwiraba wewe wenyene nuko niyo Imana igize ibyo ikora, haleluya, wamubona bitagukwiriye. Alors que hari igihe n'ibyo Imana yaguhaye mu kukwishura ya mitwaro, iba yagombye no kwishura no kuba ari impande yawe. Abari impande yawe ntibabona, uguma ari jewe, hanyuma kiguma ari kinogo kituzura. Yesu adufashe cyane kugira ngo rero umenye yuko hari icyo Imana ikurindiriyeko, kandi hari icyo ushobora gukora mu bwami bw'Imana, kandi hari icyo Imana izokubanza. Ni ukubanza kumenya ngo ndafise umutahe. Yewe cyenda kunda kubivuga, turakunda kuvuga yuko mu mashikano dutanga amashikano n'ibyo y'ibifanyika amafaranga ari n'ibyimburwa wayimbuye bitangiye kwishikanwa ni sawa, tanga ikigira 10 cyabyo. Mugabo nagenda kubwire ngo mu bintu bya mbere Imana iduha n'umwanya. Urafise umutahe w'umwanya cyane. Harura guhera ku wa mbere, nta munsi n'umwe udakwiza amasaha 28. Hari aho numbi nariko gusoma aho bavuze ngo isi yarigeze hari iminsi 2 itakwinjira amasaha 28. Yirutse gose, kandi nibyo ntangazo urazi abantu bose birukanga, c'est ko n'isi birukanga kuri yo vitesse. Mugabo naho atopira, mugabo haburamo amasegonda. Umunsi umwe bavuze ko habuzemwo isegonda imwe n'ibice. Ariko ndagenda kubwire ngo harura guhera ku wa mbere amasaha 28, mu kwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu, mbega uwo mutahe wo guhera mu kwa mbere gushika uyu munsi tugeze itariki 16 z'ukwezi kwa-10 muri uyu mwaka gusa turiko turavuga, uwo mutahe umaze kubyaziki inyunguki mu bwami bw'Imana.
uwo mutahe ni munini, c'est énorme. Yesu adufashe cyane. Haleluya, haleluya. Uyu munsi yo hagarara ngaha nyene akakuvuga ati zana rapport. Aba bantu bahamagawe kugira ngo batange rapport, turi kumwe, bakakubwira bati ingo rero naraguhaye umutahe, haruramwe amasaha arimwo muri aya mezi yose arangiye muri uyu mwaka, ubona wotanga raporo imeze gute? Mbega mu Imana yaguhaye byose byahereye muri wewe, cyangwa hari icyo wavuga ati nukuri Imana ndafise icyo nakoze mu bwami bwawe? Umutahe wawe uri kuwushora muki? Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mbe amene ko mbega zirakenye. Yesu ashimwe. Haleluya. Nagenda kubwira ngo ce sont des réalités, nukuri. Kandi uko kuri tutegerezwa kuzogufacinga, tutegerezwa kuzokubamwo. Imana itegerezwa kutubaza. Aba bantu barabagijwe icyo babikijwe, nawe uzobazwa icyo wakoresheje umwanya ubuzima bwawe wahawe. Mbega ivyo yaguhaye wabikoresheje iki? N'abantu bari impande yawe wari gushobora gutabara n'umunsi umwe, wari gushobora kugirira neza n'umunsi umwe, mugabo utabikoze byose bigaherera muri wewe. Ndugu yangu, wari umutahe. Sinzi ko uzovuga ati byose vraiment nabingene sigaye nsa vraiment man. Urabona ko umubiri wanje usigaye usa neza. Vraiment sinizi wamanya naca njyama naca nduhuka vraiment. Ega n'abandushi naca nduhuka, raba rero usigaye usa neza. Babantu bari bakukikuje, babantu bawe wabakoresheje iki? Oya vraiment narabahaye amahoro, nukuri sinabagoye. We narase kubagora, nababwira ibyo kwihana, nababwira ibyo gukizwa, nabandiko ndabagora, rero narabahaye amahoro. Nicyo uzovuga? Ingabire ziryamye muri wewe. Uzovuga ati vraiment urumva kugirira neza abandi cyangwa kuja gukoropa mu ngoro y'Imana cyangwa urumva nyene byari bigoye, rero naciye ndabyihoza naho numva biri mu mutima wanje. Nicyo uzakwireguza? Reka tubirindire. Haleluya. Ubigishoboka, ubigikunda, nagenda kubwire ngo birashoboka yuko umutahe wawe ushobora kuwukoresha kandi ukakubyarira inyungu. Kandi izo nyungu turiko turavuga, inyungu zo mu bwami bw'Imana tuvuga, ni inyungu zidahera. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, iyo umaze kumenya umutahe ufise, nuko uheza ukawukoresha. Turiko turavuga ibyo kudandaza cyangwa ibyo kwiyungunganya. Hariho umuntu umubwiye ati rero ufise agatahe gakoreshe, atatanga guharura ibibazo azohura navyo, agatangura kuvuga ati ninasohora imbuto, ninaja kurima, jewe sinzokwimbura kubera ko ndabona yuko izuba nyene rizokwaka. Sivyo none? Mugabe ijambo ry'Imana riravuga ngo ugendereza ibirere ntazobiba. Turi kumwe neza? Iyo ufise umutahe uwukoreshe. Reka kuraba intambamye, reka kuvuga ngo jewe ninagenda gukorera Imana aho mba ntibazonyemerera, ibyo aho abo tubana bazombera intambamye. Jewe ninagenda gukora iki kintu aba bantu ntibazonkundira, iyi ntambamye tuzohura n'izi. Umviriza, Imana ibana n'abariko barakora.
Imana ibana n'abahagurutse, Imana ibana n'abasohoye umutahe bagatangura kuwukoresha. Ntuzotangura kubona inyungu utaratangura kuwukoresha, ntibikunda. Ntuzomenya ivyo ushobora, ntuzoshobora gutahura, ntuzoshobora kumenya yuko ari cyo woshobora mu gihe udatanguye gukora. None womenya ko wosengera umuntu agakira mutarwaye mu gihe utaratangura kumusengera? Uwo bimenya gute? Wakumva rero ko wujujwe ati rero je numva ko mfise ingabire yo gusengera abagwayi, utaratangura gusengera numwe, wapi? Ntibikunda. Ubimenyera kuri terrain y'uko ubishobora. Turi kumwe neza? Mugabe icyo bikora, urazi gufise mpemu yera, urazi gufise Yesu Kristo muri wewe. Imana ishimwe cyane. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yizera azokora ibi n'ibi. Urabizi? Urazi ko Yesu ramufise muri wewe? Turi kumwe? Mugabe inyungu zo kugira ngo ubone ivyo ushobora gukora, ubimenyera kuri terrain. Nabeshe Gabriel. Ubimenya ari uko wasengeye umuntu hama agakira. Yesu adufashe cyane. Icya gatatu, kugira ngo ushobore gucuruza neza umutahe wawe, nuko biva mu vyiyumviro gusa no mu gushaka, ukiha ihangiro, ukavuga ati ngira ngo plan. Ubu rero mu ndwi irimwo iminsi indwi, jewe ingabire mfise, uyu mutahe wanje mfise, iyi tarano mfise y'ubwami bw'Imana, ngira ni iminsi ntegeza kuzoyikoresha. Amasaha mfise ngira nshire mwayo ntegerezwa kuzoha Imana. Naye ahandi hoho bipfira mu vyifuzo, bikaguma mu gushaka. Uravyumva? Hanyuma umuntu wamubaza, nukuri nari ndavyifuza nabishaka mugabo, uravyumva? Mugabo none iki? Mugabo none iki? Bipange hanyuma ubikore. Burya n'abadandaza iyi mitahe yo mw'isi, nuko umunsi umwe aravuga ati rero umutahe wanje ngira ndagusohora, akavuga ati rero ngira nipangira ibikorwa ingene ngira ndabikore. Hanyuma yabikora akabona kunguka, ariko agumya vyifuza n'umutaha akaguma wuryamanye ngaho, no seulement ntiwunguka ahubwo aguma ariko arawuryama. Nagenda kugira ngo n'umutahe w'impemu hari uburyo tuwuryamo ukaguma uri kuranyoha, ukaguma uri kuragabanuka. Igihe cyose uwuryamitse, igihe cyose ataturi kurakora, nagenda kugira ngo ryashaka rigenda riragabanuka. Umunsi umwe uvuyemo rigenda riragabanuka, ubundi munsi wavamo rikagabanuka. Hanyuma ugihe kimwe ugasanga kimwe wumva cyari umuriro muri wewe, gasigara wumva nyine atacugishaka. Kubera iki? Warakomeje kurya umutahe wawe, warawuriye wawe umaze. Yesu adufashe cyane rwose. Haleluya. Twamagariwe ko ubuzima bwacu bukorera Imana. Twamagariwe kugira ngo tuba bikimazi mu bwami bw'Imana. Kandi icyo biba nico wimbura. Ubivye mu mubiri wimbura mu mubiri, unabivye mu bwami bw'Imana wimbura ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6. Mu gice cya 6 umurongo wa 19 gushika kwa 21. Haravuga ngo ntimukirundanirize ubutunzi mw'isi, aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba, ariko mwirundanirize ubutunzi mw'ijuru, ahatari inyenzi n'ingese, hatariyo n'ibisuma vyimba ngo vyibe. Kuko ubutunzi bwawe buri ari umutima wawe uzoba.
reka dufatanye kandi mu cyete cya mbere cya Timoteyo igice cya 6. Mu cyete cyandikiwe Timoteyo mu gice cya mbere mu gice cya 6 murongo wa 17 ushaka kwa 19 aravuga ngo wihanize abatunzi bo mu by'iki gihe bareke kwibona cyangwa kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa, ariko bishimire Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezererwe, kandi bakore icyiza, baba abatunzi ku bikorwa byiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga, bibikire ubutunzi buzoba itanguriro ryiza mu gihe kizoza, kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Ubutunzi bwacu aha ndagomba kurangiriza kuri aya majambo avuga ngo turondere ingana ubutunzi bwacu tubukonvertise, imitahe yacu y'ibyo twari dufise byari ataco byo tumarira ubutunzi bubi. Haleluya. Ariko tubuhinduremo ubutunzi bwiza buzatugirira akamaro ko mu bihe bizoza. Nimba barondera inyungu, abashira imitahe yabo kugira ngo barondere inyungu zihera, kugira ngo barondere babe abatunzi bo mu bihera, bashiramo umwete mwinshi. Turinda kwipfuriza nshuti yanje jewe nawe ko natwe turushiriza kugira umwete kugira ngo dushire ingufu mu gushira umutahe mu gukora kugira ngo imitahe yacu tuyibyaze inyungu zitazoshira. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Inyungu zitazohera, inyungu zizohoraho, izizokwambikwa ibitsibo, izizoseruka bakavuga ngo ewa muhinzi ngo yarashitse, ewa mutunza hambaye. Ukubera ko uzosanga inyungu zikurindiriye z'ibikorwa byiza wakoze ukiri muri iyi si. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Ariko kandi nagira ndakubwire ngo ivyo bikorwa byiza nyene dukora, ivyo bikorwa byiza nyene dukora, tukiri na hano ku isi turimbura ivyama byacu. Yesu ashimwe cyane. Ukubera ko icyo biba nico wimbura. Niwa teragira ukateragira mu mubiri kagakuru, ugakomeza guteragira mu mubiri, uzokwimbura kuvyibuha. Niba teragira mu bantu, uzokwimbura abantu. Niba teragira mu bidandazwa, uzokwimbura amafaranga. Niba teragira mu kurima, uzoronka umwimbu w'ibiharage cyangwa w'ibigori bivanye n'ibyo wabivye, n'ubwoko bw'ibyo wabivye. Yesu ashimwe cyane. Kuko le principe y'ukubiba tukiri hano mu isi, le principe y'icyo biba ko icyo wimbura kigwije iguma ihari. Sinibuka ko ari Claude yaduteye agakuru k'umuntu yari umubosi, nibaza ko akihari. Hanyuma igihe cyose bamutumiye mu manza akarungika inoti, igihe cyose bamutumiye mu rubanza akarungika inoti. Hanyuma nawe umunsi umwe ategura urubanza yararungika inoti, umva ntiyagerayo. Umunsi umwe nawe ategura urubanza, kubera ko numva yarafise n'inoti, yarafise n'ibyo ategura. Hanyuma bose barabwiririkana, bose bamurungikira inoti. Urubanza rugeze yisanga niwe n'umugore wiwe n'abana n'inoti. Kuko icyo biba nicyo wimbura.
uravura ngo urumva jewe urubanza rwanje haje bake, raba neza wabivyiki. urumva muri Bomberger bavuga none ngo dushigikirane dukundane, none je ko ntabibonye. Sasa wewe warakunze abandi, wewe warabakunze. Iyo mwene so agukeneye uramushikako, mugabo rero wo kukubu ukeneye abandi ushaka bagushikeko. Urumva murongozi twebwe murongozi sawa nico twemeye nta nukundi mugabo reka gushakirira abandi, kukubera ko icyo ubiba nico wimbura. Ni witaho bene so nabo barakwitaho, ni wabasinda bibazwa abantu b'Imana nyene barakomeza bakabaho, mugabo ntuzobaronka ku rugenzo nk'uko iyo bakubonye nawe ufise umutima wo kugira iki, ukubiba muri buri rukundo. Iyo ni principe y'isi, ni principe ni principe Imana yashize mu isi yuko icyo biba ari cyo wimbura. Aho ushira umutahe wawe uronka inyungu muri izo nyene washize mu mutahe. Yesu adufashe cyane, haleluya. Ariko kandi nagenda kubwire ngo ni wakomeza kubiba, Yesu ashimwe. Sindiko ndavuga ngo nutangura ugirire neza abantu, nimbura umwana w'Imana by'ukuri kugira ngo wimbure muri abo bantu uri kuragiriramo neza. Uko icyo maze kubona ni kimwe, iyo uri kurakomeza kugirira neza abandi kugira ngo ubikora kubw'Imana iri muri wewe, negenda kugira ngo baza kugirira neza, c'est pas forcément babandi wagirira neza. Oya, uragirirwa neza n'abandi kuko Imana kumwe yabona nawe witwararika abandi, nayo irahagurutsa bakwitwararika naho batabari babandi wagiriye neza. Kuko icyo warabivye kandi ivyo wabivye ntivyatakaye. Yesu adufashe cyane, haleluya. Ariko ni wakomeza kubiba ukwigungako, nico uzokwigura vrema. Uzokwisanga uri wenyene agati gakokoye, uzakuri wenyene agati gakokoye pe, kuko icyo biba ari cyo wimbura. Yesu adufashe cyane rwose, haleluya. Urafise umutahe, nimba wowe uvuga ati jewe nta nico mfise ndya, nta nico mfise fungura, nakubwiye umutahe si ndya wari guha abandi gusa cyangwa se amafaranga wari gutaha. Umutahe n'ubuzima bwawe uri kubukoresha gute? Umwanya wawe uri kubukoresha gute? Yesu aweza kucha. Reka dusenge. Gute uri kubukoresha ubuzima bwawe? Uri kubwinvestisa muki? Uri kubwinvestisa muki? Haleluya. Nagenda kubwire ngo hariho abantu akeneye gusa kukubona no kukumva. Umwana yari karagenda mu mvura nyinshi agenda atanga ubutumire bwo kuza gusenga, hanyuma ngo ashika ku muryango w'umutamakazi. Umutamakazi yari yihebuye, hanyuma aradodora, wa mwana aradodora, kumbe wa mutamakazi yari karagira imipango y'ingene agira yishire ku mugozi. Hanyuma wa mwana akomeje kudodora, wa mutamakazi agiye kugurura abona ko kana mu mvura nyinshi kaje kamubwira ngo ndagutumiye uzoze gusenga kuwa Mungu, Yesu aragukunda. Hanyuma wa mutamakazi bituma atiyahura. Uwo mwana nta kindi yamuhaye, uwo mwana nta kindi yasigiye uwo mutamakazi, ariko yaramubwiye ijambo
maze noneho uwo mutamakazi abona Imana muri uyo mwana. Nagana kubwire ngo nawe ubuzima bwawe bwo kiza umuntu kumure hari Imana igomba kubukoresha kugira ngo bukize abantu, atani icyo urinze kubaha, atana amajambo menshi urinze kuvuga, atana ibintu birebire urinze gukora, mugabo kubera ko wavuze ati ndagomba yuko ubuzima bwanje bubwikimazi mu bwami bw'Imana, ubuzima bwanje n'umutahe. Nagenda kubwira ngo uwo mutahe wawe uri kuwukoresha iki? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umutahe wawe uri kuwukoresha iki? Iri sengesho nta numwe numva mbwira ngo ubumva yumva yosengerwa na twese iri sengesho turarikeneye. Imana numviriza uko wowe uri kurabuha ingene wowe uvuga ngo mbayeho neza cyane nabi, mugabo kubayeho kose uriho, kandi nimba uriho uri wikimazi, nimba uriho hari Imana ikwitezeko, nimba uriho hari abakukikuje icyo bakwitezeko, haguruka ubere icyo abantu bakwitezeko. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwawe bukubyarira inyungu y'ibihe bidashira. Iyo uzoshika mu ijuru, Tabita nta bintu birebire yakoreye abantu, Tabita nta bintu birebire yari yakoze, mugabo yari asanzwe ari umutayera, yari asanzwe ashona, hanyuma ababuze amafaranga n'abasubiza inyuma akabashonera. Mugabo ngo ageze gupfa, maze ibikorwa byiwe biramuvugira, aba bantu bose yashonera bararira, baravuga ngo uyu muntu yaratuba hafi. Maze Petero ashitse kwa Tabita asanga ayo marira, maze ibikorwa byiwe biramuvugira. Kandi nagenda kubwire ngo mwe n'ibyo biravuga no mu ijuru. Emera uwikimazi mu nzu y'Imana, emera uwikimazi aho ubaye, uvuga ngo uyu mutahe ndiko ndawutanga kubw'Imana, ndiko ndawutanga ndawuha Imana, ndiko ubuzima bwanje ngomba ko buba ubukorera Imana, ubuzima bwa Imana ni jewe mutahe. Yabuze shikana bariko baratembereza agakoko, maze noneho ngo aravuga ngo jewe ndishikanye ngomba kwinjira muri ako gakoko, kuko nta kindi mfise nkanga. Igikomeye ni uwo mutima witeguriye kuvuga ngo ubuzima bwanjye ndagomba ko bubishikana y'Imana. Haleluya. Mbega ufise umutahe muki uri kuwukoresha gute? Muhaguruke dusenga Imana. Haguruka dusenge. Iyumvire hanyuma wisengere vrema. Haguruka. Navuze ni nawe mbwira ngo abana twese turahaguruka vrema. Nimba uri kuranawukoresha hari ahandi Imana ikikurindiriye, kuko iyo ibona ko umutahe wawe wahejeje kuwukoresha, uyu munsi ntuba waje hano, wari kuba wagiye gutanga raporo. Rero kutaragenda gutanga raporo, hari ibindi Imana ikibona yuko utarakora, hari ibindi Imana ikirindiriye yuko ukora, hari ahandi Imana ikirindiriye kushitsa. Yesu ashimwe cyane. Abadandaza, abakora amabusiness, iyo amaze gutangura kimwe akagikora akabona ko gitumbereye, araheza agatangura ikindi, abona ko umutahe ukihari, abona ko agifise umutahe, araheza agatangura ibindi, agatangura n'ibindi. Nagenda kubwira ngo nimba iki umaze kugikora kigashoboka, kigafata umurongo, jya no ku kindi. Mugabo nimba utaratangura, nshuti yanje, suzuma neza urafise umutahe, urafise icyo wari ukwiye gukora, urafise n'umuntu ubushobozi bwo kubikora. Haguruka ukore, nawe wo kwicara, nawe kubumbura kimaze mu bwami bw'Imana, ariko haguruka ukayangane inyenyeri yawe, haguruka uyikayanganishe, kandi uhoraho ari kumwe nawe. Yesu amuhezagire cyane rwose. Ariko turiko turasenga, numva mvuga ngo iyi tarano, uyu mutahe ubwirwa bakijijwe, ubwirwa bahaye ubuzima bwabo Yesu. Nabivuze neza ngo hariho domaine de definition. Abatarakizwa naho yokora ibyiza bicika impfa gusa, kuko naho byandikwa, bicika impfa gusa naho byandikwa.
Nico gituma nagenda kubwire ngo nimba uri hano wumva neza kutaraho ubuzima bwawe Yesu, ukaba wumva neza utarakizwa, nagenda gusabe ukaba uri hano utari ku kuboko kwawe uze tugusengere. Nimba uri hano woba wumva utarakizwa, umwanya uri kuragenda uri kuraturega, ukaba wumva utarakizwa, Imana ishimwe cyane, unyaruke uze dusenge. Mugabo nimba wumva warakijijwe, raba neza icy'umutahe wawe uri kurawukoresha. Yesu abahezagire cyane. Reka dusenge Imana. Haleluya. Nawe mbonye atarisi ukuboko, nawe njaniranije, Imana ishimwe. Sinzi ko hanze yoba ariyo, uwo barimwo aze tumusengere, uwo barimwo aze tumufashe yakira umwami Yesu. Haleluya. Niba arimo n'uwundi naze, Imana ishimwe. N'ubundi yoba arimo umviriza, na wewe ubuzima bwawe burakwiye ko uba umutahe w'Imana. Ukubaho kwawe birakwiye yuko ubaho ubuzima bwawe buriko buraba inyungu y'Imana. N'ubundi yumva yoba arimo birakahera yuko ubuzima bwawe bugomba ubwo guherera hano ku isi, ukazova muri iyi si, hanyuma ubuzima bwawe bukagenda muri Gehinomu. Ariko birashoboka ko ubuzima bwawe Imana ibuhindura ikabugira umutahe. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. N'ubundi arimo ingo Imana igira neza. Ndakunda umugani wabahawe igikorwa. Bamwe ngo batanguye saa 11 z'agatondo, abandi bahamagagwa saa 1, abandi bahamagagwa saa 6, abandi bahamagagwa saa 8, abandi bahamagagwa saa 11. Aho imeri ngana atarabye ngo abatanguye mu gitondo, n'abatanguye saa 6, n'abatanguye ku mugoroba. Nshuti yanje, ingo winjire shantiye y'Imana iragutse. Shantiye y'Imana iragutse. Ingo, haleluya, shantiye y'Imana iragutse, kandi akomeza kugira neza, kandi akomeza bahamagaye, ashoboza bahamagaye, imitahe yabo akayikomeza, imitahe yabo akayibyaza umusaruro. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya. Mwe muhagaze hano imbere, Yesu abahezagire cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusengane n'ishengero ryose, hanyuma abantu cyo dusigara turabasengera. N'ubundi yumva yoza. Haleluya. N'ubundi yumva yoza naze ve. Imana ishimwe cyane. Reka mbanze dusengere ishengero ry'Imana, abakijijwe bazi neza yuko bahaye ubuzima bwabo Yesu, ariko bakeneye ko ubuzima bwabo bukomeza kuba umutahe mu bwami bw'Imana, bakomeze kubucururisha neza, ntidusamare, kugira ngo bukomeze kubyara umusaruro, kandi uwo musaruro tuzawusanga watwitangiye imbere mu bwami bw'Imana. Yesu abahezagire cyane rwose. Data uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, haleluya, waratugiriye neza, uduha agakiza kawe, kandi mwami waduhaye ingabire zitandukanye, waduhaye mwami umwanya, uduha mwami ubushobozi, uduha ubwenge mwami, uduha ibyo dushobora gukora bitandukanye, uduha mwami Imana, haleluya, uduha aho tushobora gushika, uduha mwami abantu batandukanye duhura nabo, abagenzi, inshuti, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, kuri kano gatondo turasenze mwami ngo ubuzima bwacu bwoye kubipfa gusa muri iyi si, au nom de Jésus. Ariko mwami, akaryo tugafise tukabyaza umusaruro, tugura uburyo tubugwiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mu ijuru, mwami bitubere mwami, tubibyaze mu inyungu y'ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ibyo dushobora gukora mu bwami bwawe, aho dushobora gushika kuko ubwami bwawe tuhagende, kandi ibyo dushobora gukora tubikore mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasenze kano gatondo kugira ngo ubuzima bwacu bwoye kubipfa gusa muri iyi si, uduhe kwipfa kwa mwami, uduhe mwami Imana kuva kuri twebwe nyene guturuna autour de nous gusa,
ariko turabe imbere yacu mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirabivuga ngo nimunamure amaso murabe, ivyimburwa ni vyinshi habuze abimbuzi. Ego kuko niko mwami, abimbuzi nibo babuze. Turasavye mwami amaso abona kugira ngo tubone, kugira ngo mwami Yesu Kristo ubuzima bwacu mwami tubitange, kugira ngo twimburira mu bwami bwawe. Uhabwe icyubahiro mwami, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye yuko tudashobora mwemu wawe muri twebwe adushoboza. Urakoze uhezagira abantu bawe, ubakomeze udukomeze mwemu yera, ukora igikorwa cawe muri twebwe mwami tukudushoboza ivyo tutaro dushobora. Urakoze mwami, uhezagira ishengero ryawe, urikomeze uri ubwiza, inyenyeri yacu uyikomeze kuyikayanganisha mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mwijuru, aho tutari bwashikane mwami, imitahe yacu tuyishikaneyo, dukore twimburire ubwami bwawe, maze mwami uzohezagire ukubaho kwacu, uzohezagire imiryango yacu, uhezagire mwami n'igihugu cacu. Uko mwami, haleluya, uko ubuzima bwacu mwami duhisemo yuko bukubera ikimazi. Uhabwe icyubahiro, uhezagire ishengero ryawe, urikomeze urigirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Aho bagendagenda mwami, ubaho ubwiza bwawe, abantu babita abanyehirwe mu izina rya Yesu Kristo, bababone ibidasanzwe, bababone ubwiza bwawe mwami Yesu Kristo. Bagende barakorera ubwami bwawe, bagende barimura ubwami bw'ubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Bacike mwami bagire igitinyiro cawe mu izina rya Yesu Kristo. Ku ruhanga rwacu mwami Yesu Kristo habeko mwami, habeko ubushobozi ku ruhanga rwacu, rumere nk'urw'intosho umwansi yisekako akavunagurika mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, uhezagire abantu bawe, umugisha wawe utagabanije ubane n'ishengero ryawe. Amahoro yawe aruta uko yomenywe n'umuntu wese, abiragirye umwe wese muri twebwe. Ubwiza bwawe bugende burabana n'abantu bawe, maze icubahiro, inganje, ubuninazwa bikomeze kuba ibyawe uyu munsi n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.